ubona wiga neza aha haguruka ariko ntara abafana ngaho ugenda rero ibihabiro wabyumvise burya rero tena rwanda ugiye kwasi ni kujya bayikora wakugira ngo ugiye kwasi ugiye niko wakoreye kwasi we ni kangahe maze kugufata mwikoze nakona mwigisha ibiharuro aha rero hariho tabo nakona mwestika yabyo ariho ngabyamu hajye niho mwari ko murigira ibiharuro byuko uzomukunda ni ibiharuro byitwa nzomukunda hakana kimwe kadura amaso bari baragahenda hanyuma ngo bari kora kwigisha ibiharuro muzobura gutwara indagute mwebwe babahenda ngo bari ko barabakunda uyu murafise aho mwokundana ngo mugiraho umushitsi mwese ko mukiri ku ntebe y'ishuri ingene ariko araguhenda mutwara mada mutiteguriye kubera ibinyene abahungu bagenda barabahenda ngo bariko barabakunda hingejo uzobe uyifise ucuva mu ishuri nawe yibandaniriza amashuri kubera mwe mutagira ubwenge bwo kwiyumvira aho wowe urakomeye neza mu mutwe twebwe turasiba gutanga impanuro turasiba gushira kuri reglement scolaire mugabo mukazirengako mwe mumeze gute kuri etablissement wanyu nivyo babigisha ivyo gukundana ngo mukundane n'abanyeshuri mwigana none bari kuzemaza magaho uri kurondera iki Poxa, vamos lá. King, ça fait la deuxième fois. Ndagufata mwikosa. Ubu rero siniriko ndagukura amanota. Uzoza n'umuvyeyi yejo. Ari, tirati. Ivyo nakubariye ndibaza yuko wavyumvise. Umuvyeyi niwe ngeneye. Ndamubaza neza kwigisha ibiharuro ngaho aje mwibarabara. Ntuzuhirahire ngo winjire mu ishuri utabanje kuzana umuvyeyi. Ibiharuro byo gukundana ejo uzobisigurira umuvyeyi ko ari byo gutuma kwiga cyangwa ngo wigishe. Uzobarira neza umuvyeyi we kuri umwigisha. Urabona uraza aho navugiye ntiyumve. Mwabana aro murakomeye neza mu mutwe cyangwa murabasaza mwaje kugira kuri Procedural ngaho
none byagenze gute Akoze interrogation. none mwakoze interrogation bisigura ko muca mukarota ayandi masaha yose asigaye Kare twasabye uruhusha. mwasabye uruhusha nde direte niwe bahaye uruhusha nzanira rero karine ndabaho yabasinyiye iby'ibigongwe biri apari Igongwe madame. jewe mwambare yuko mwasabye uruhusha kandi ari directeur yarubahaye mwebwe rero nimba yarubahaye yabasinyiye muri karine donne moi zana izo karine nimba yabasinyiye muri karine ngo muze gukina kamari ngaha zana je ndabe nyene yabasinyiye ubu usanga batasinyiye uruhusha araza ayo manota ndamukura Twari basi madame. meze rero tugomba ko dushwana mwese aha Twari basi madame. ngo ngaha rero ndabababarire ndabereka imwe ndabababarire ntimwari ko murakina kamari sibyo none ayo mahera mwe mushora mu kamari mwe muyakurahe sayo mweba abavyeyi mwebwe none mwari ko muratakaza umwanya hajya rero mwe muza gukina ubusa mutari kumukinira amahera urabona ngene mwe muri ko murangira ibijuju je ndaze ko akamari bagashiramwo amahera tout simplement mwe muyiba abavyeyi mukaca mutamuka ataragera mukaza gukina akamari ngaho bibarabara madame tone kuri ntavyo isije twaye turimo madame mama yaradufise none ndababaza ubwa mbere ho murazi neza ko mwakarose amakuru ayo n'amanota agenda ubugira kabiri mwabeshere umuyobozi ko yabahaye uruhusha ngo rwo gutaha iyo ni masonje mwese rero muyandike ku rupapuro amazina yanyu nimero d'ordre na classe mumwe wese yigana nyarutse wowe wigira kw'ishuri atari ikaramu isi hama ngo uvuye gukora interrogation none wandikishije iki muri interrogation kubabarira reka nahejeje ahubwo ni mumpa amazina munyarutse umwe wese izina na nimero d'ordre na classe yigana hari munyarutse murabyumva mwese ejo asetere 30 mwejeje kuri izi drapo ndababone muri prefecture umwe wese aje gusinyira ya manota mwe murakina n'amanota yo mu ndero mukibaza yuko hamwe mutoye ibyivyo byose washaka mbere mu ishuri utagira amanota yo mu ndero sahiya nta na kimwe gufise ibyo mwe muzoza kumbarira cyo muri prefecture mwabyumvise ndababone mwese mutashe ko kirimo ko
Umweza nunga kubwire sister. Wewe urabishimye kizira zitatu. Ujya kamwe je jatubira. Akindi ntungire nkawe byo kubitumbura. Rero sindi musaza wawe ndakora ibintu zenya ndakora ibintu bikomeye. Utujya kanina. Yumbo buntu narakubujije we narakubwiye ko atanaho uzokwimara. Wambaye sindabivuga, woce ndabivuga byose ndabivyura. Ntiwigiriye. None sinaguhaye kinini wowe. Utemeye ko ndabivuga umpazi ibintu. Nizizibiri je ndazihama nawe. Urumva je usubiye kuzotora ngo utarazibiri. Cyane bivuga byo ndi byose by'ibitumbura. Je ntwara kwanza izi. Icyo ndakugomora. Ungomora ibintu ari kumene kuyonye ko. Tujya rero ibyo turabivuga kujya kumva. Oh, kumwe. Ujya kingiwe ntani we narakubwiye buroho bwawe. Imengo ubwo rero uramara wenyine. Ndaweza nyine, ndaweza. Bijya nawe rero zo kwitwa twaye. Na mama ari gihungu cy'ubwami. Mama rero. Wanda yo kwishuri wewe, wanda yo kwishuri. None kucyubwira wenyine. Yesu mba kwishuri. Wesha ni abuze no bihungu bizabura kwa mahera, nishe cyangwa bikugurire bitumbura mu ishuri. Buri wese sije ngo wowe muko. Kandi ubu bwari. Profe Edward. Aho bivuze neza cyane. Icyifuzo cyawe. Ubwo we urazi cyo neza. Aho wifata ugahereza amanota abana kuri gusa. Ntumenye ko ngaho uri kurabiciye. Ba wumva utekereza neza wowe. Ntuzi n'ico uri kuri. Kubera iki? Uri gufata abana abana mu mitwe nawe ubwawe uri kurisuzuguza ufata abana abatamenye akaba ari bumenyesha abamenye ukabima amanota yabo ibyo uri kurabikora wisunzikiye Edward nta nisoni kugoba muzuragiye Wibagiwe wundi wejewe. Le premier professeur de notre établissement muri mathématiques. Urashobora kunyubahuka ukavuga uko kwe ngo ntanga amanota yo kubuntu ngo mpa amanota batayabereye. Eske wewe wamanje uriyumvira bino bintu kwera ugomba umbwire jewe Edward wewe uri DCA uri DPA uri kiki uza kubahuka Edward Ndiza Edward uri profe Edward ndakuzi cyane ariko kuba ndakuzi bitasigura ko cyanda kureka wifate uko utakwiriye kuba fata icyubahiro cyawe ukigendera kuko utari kurakigendera hano cyo ndi naco jewe ndumukorege mugenzi wawe n'abafaso je nkunze kubabwira nimba uri umukorege mugenzi wanje wewe uri hankatezi jewe ndagusumba urwego hari ibintu muke gutandukanya kimwe na bibi ibyo nawo bisa bisani Profe Eduardo ni urwego rudahangagwa haba muri no commune ugiye kwa DC akubwira ati n'urwego DP akubwira ati n'urwego none we nk'ibintu kuravuga umva ukomeye neza mu mutwe twebwe nize ubuyimanite jewe nariyize ndaraminuza université yiheza je sais ce que je suis simeze nkawe wowe rero nimba wumva bikubabaje ntuzo kuza ntumbera umbwira ubuvuko bw'amajyana sikia dicté umubwira ikibazo ufise ati Eduardo ari twaraye mu bana ihunzo cyane mera neza kibyo uri kuravuga sigura ngo icuri cyose rero ntukanura ndakubwire
jewe nimba udashobora kubaha titre y'umuntu wese wampaye sinahawe nawe niyo batumye ko ariko baraselektiona abantu bajya guserukira abandi uramaze kubona izina EDUARD riza hejuru hari umunsi baragushiraho mwe mwitonda muza murateka bajya abanyeshoma gihe basobeke bapfukama bakubita ikengeri bicara hasi apana jewe Professeur EDUARD zari impanuro z'umukorege mugenzi wawe ayo n'amatangazo wewe mutemo nawe byo mukora by'uwanyu bibaraba apana kuza munawe je prof je mpanurwa n'abasumba apana mwebwe mwabana ngo wanka guhanurwa nakubwire rero amahoro cyane madame Encadré. Amahoro neza. Amahoro. Murakomeye. Yego turaho. Ariko sinabamenye. Ntimwamenye nyene ariko novuga ko ni nka je ndi umuvyeyi wa King. Yo. Je umuvyeyi wa King nibaza ko ari byo murongo yajya ku ishuri wawe. Ujya muhungu w'umunyamafuti. Ujya muhungu aragorana. Umva n'umuntu akunda gukora amakosa nta muntu n'umwe atamuzi kuri iryo shuri naje urumva ko ncenda mumenye rero uyu muhungu wanje n'ukuri arangoye cyane ahubwo ikintu kintangaje sinayenze yuko ari wowe uri umuvyeyi wiwe bo yego ndi nk'umuvyeyi wiwe sinzi umuvyeyi wiwe ariko ndi nk'umuvyeyi wiwe kubera ko ni mutoyi wanje kubera ko abavyeyi bacu kuva bitaba Imana ni jewe ndabasigaranye aha anyi barangura na mushikiwe guhera kwa mbere gushika kwa gatandatu aha anyi ndisopa nkemera nkarara inzara nkasubira nkagenda nkene ariko atugahengama kubera abo kugira ngo kumbure bakunde bige kugira ngo icyo cyangwa igihe nabo baze biteza imbere ariko rero igitangaje nuko misi yose ari kungura ko sinzi ko no kwishura ari uko none mushikiwe ariko ravuga nini nabonye igiwacu Clementine yo mana yanjye none bigenda kugira ngo abana b'abanyamafuti bose bavukane Jesi narinzi yuko bavukana bajya abana nukuri muvyeyi nukuri kw'Imana je ntako ntagira ntako nemera nkitanga nkahanura nkasubira jewe aha ntako ntagize mugabo ntibumva ntibumva ajewe ikintu ngira nkore ikintu ngiye gukora bashiye gutanga kuza ndabakubita kujya kwa abana bakiri batoye nta kindi kintu nubona kubera ntibumva na ubwanje barangura nikuri kw'Imana uri n'ingorane Clementine rero wewe nimba ari uko ari muri superieur niyumva na uniforme araza zambaye akazana izindi mpuzu mu isakoshi akaca zambara mu gutaha agataha hatageze umva agataha hatageze ahubwo Jesse ndabyumva hatageze ujye ni kenshi nama namufatiye mwibarabara yiyambariye ibisanzwe apana uniforme yumvire rero abo bana urwego bagezeko na cane cane umenye ko ugera umukobwa kuragiye Imana yo mwijuru nkazoza ndamukubitira hajya ku ishuri wanje imbere y'itarapu y'abana n'abandi bana bareba uko ujya anye aracari muto ntari bwagire ko ngarariza cyangwa ngarariza abavyeyi nguvuga ngo madamu uzurihangana cyane niwe dufatanije kurera uzurihangana cyane hama ibisigaye ukamubona jewe ntahari utora inkono ukubita gusa hatavunika ukora inkono ukubita oya no kuri naje ndakwemereye erega nanje ndi umuvyeyi kandi abana bangana n'abajyanda bafise ahajya nuko badashika ngo bakubarire je ndabahana kuko nafise abana bangana n'abaje ndabahana neza cyane ano kuri madamu murakoze cyane mbere kwibanga mwahawe ryo kurera amwisigaye gusenga Imana gusa mugabo nanje ndakwemereye bashingiye kubikora murakoze cyane yego murakoze
cya kintu bita insiguro y'urukundo. Urukundo nyakuri ntacyo ruba rushingiye, ntacyo ruba ruraba. Ni urukundo ruba rududuriza ibyina mu mutima indani kandi rukagira n'ivyamwa vyiza. Rero abakinyi sinzi ko umaze kubibona neza muri ino minsi etablissement yose bavuga ati Clementine niyo cyabwenge gusa. Ibyo rero biva kubera kwitandukanya n'abandi ukabiba urukundo nyakuri mu mutima wawe. Nanjye nzokora ibishoboka byose by'urukundo amahanga yose amenye yuko wewe uri igitangaza cy'umukobwa atahuriye na buryo puku ubundi bakora igikorwa ryahise. Monsieur, warabinyereye. Ibyo bintu uvuga se kwita Messi vuga chérie chouchou baju utuntu usiye muturungo nako bitahuraho aho kantu ukoze ko kari kanakenya ubundi sinzi yuko nayibonye ndagufitiye bishasha muri no mwaka nzogukorera ibitangaza utigeze kubona. Ubundi mbere ngiye gukora ikintu ntigeze nkora umukobwa ndagikore ku bwawe icacu sikiye. Uku kwezi ngiye gusaba ikonji yo guhera itariki gushika itariki 31. Iyo misi yose rengene kunzoyimarana nawe umukobwa mwiza ndi kumwe nawe tuyiryoherwemo tuyitagatemwo umenye isobanuro y'urukundo. Akoshi. Urumva ko muhava muri misi 30 ndi kumwe na wewe. Umva muri byokunda. Munda none Shinda ukunda ariko misi 30 ni myinshi. okay basi ntabwo ndashaka kubitahura ko imisi 30 ari myinshi ariko basigerageza ugaragaze inguvu uha urukundo rwacu n'agaciro wowe urukundo rwacu basi kumusabana kenjo. Akoshi wumva no babishagura. Fasha rero kungene no babesha. Ibyo ntibizoreka kuba nzoguha imitwe ufise ubwo bumbona Ntabwo bafise hafi. Uyu ninde ni foto wagiye wambaye ziri he? Uyu ninde Fuka! Nimese wa mama. Urakamata. Monsieur. Gusa yari parambwira ibyaruro kwito no munsi kubera byananiye. Ndakunike. muremye mu kurwana gusa umpamagara Messi uti narakuze urinde ubuza abantu munezero Umunezero ukamwigisha uko kumusomagura niyo munezero ukamwigisha nta n'isoni urinde ubuza umunezero abantu babibirenga ahantu baba baterana. Uwo munezero uvuze ngo ninde? Uvuze ngo ninde? Ariko aranyigisha. Ariko arakwigisha. Ndiko ndamwigisha ndamusubizamo akareviziyo. Uri kumwigisha gusomana? Oya n'ukuri kw'Imana. Numwigisha wa hehe? Ishuri wacu. Ishuri wanyu, okay. Okay. Mwigisha mwiza wo kwishuri wawe. Mwigisha na gusomana.
Kunkani sisubona gutaho wowe kwanza uri yindi usikuvuga murazi muhwaniye kuki Mwigisha mwigisha wo gusomana n'ibindi aha nta n'isoni tubahabana ngo mubigishe mubarere kumwe kuborera kwanyu ni mubigisha ni bimbonye mubigisha n'isoni ugira kugoba ituragi haba twumva ngo abigisha bateye inda abana bigisha atani isoni mbyari mwege mubaye abavyeyi bo kubarera tubaha abana bacu tubizeye ngo mubarere twafata nk'abavyeyi bagenzi bacu ariko ibi nta n'isoni ibi mwataye ibanga utwagwa nande ambwira utwagwa nande okay wavuze mu menyeshure wawe ni mwigisha wawe okay mpavuze ko mwigisha wawe ndokwishira kwishuri wanyu kuvuga ibiki wanyamwaswa we mutakigira ubuntu mwataye ubuntu nk'aba amashure wize yapfuye ubusa kabanga mukigira aho nta n'isoni umwana nk'uyu hama nawe